Kuri uwo munsi nyene wo kwigenekezo rya 2021 ndamukiza uno mwaka abakenguza amateka barize kandi bongera baremeza integuro y'ibwirizwa rijanye n'integuro y'amasezerano yongera yo gufashanya hagati y'u Burundi n'ishiramwe mpuzamakungu ry'iterambere ku vyerekeye umugambi wo gukingikiza coronavirus. Naho nyene ivyo bikorwa vyari bihagarariwe n'umukuru w'inama nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera. Umushikiranganje Sylvie Nzeyimana arongoye ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza sida niwe yari yarungitswe na leta kugira ngo asigure imvano y'integuro y'ibwirizwa. Mu byo yashikirije yamenyesheje ko iyo nteguro y'ibwirizwa izotuma ubushikiranganje bugura incanco za coronavirus, ububiko bwazo za rusehabaniha bizokoreshwa mu bitaro vy'amakomine n'ivyuma vyo gupima abagwaye no gukarihiriza ubwenge abakozi. Iyo financement rero ikaba irimwo composante zine. Composante ya mbere yitwa réponse d'urgence à la COVID-19. Iyo ikaba iriko un montant de 45,830,000 $ américains. Muri iyo composante rero ya mbere harimwo kugura amavaccin ashika kuri 2,400,000 doses zo mu bwoko bwa Johnson & Johnson. Hakaba harimo no kugura ibindi bikoresho bitari bike bizodufasha mu kubandanya tubungabunga amagara y'abantu, harimo n'ikiza coronavirus, ariko bikadufasha no kubandanya dufasha bene gihugu mu zindi ngwara. Ivyo bikoresho rero ni nk'ama ambulance ashika kuri 50, ama appareil de radiographie ashika kuri 30, ibitanda bizokoreshwa mu bitaro vy'amakomine, les hôpitaux communaux. Chaque hôpital communal ikabizoronka ibitanda 10. No kuvuga ko muri iyo accord de financement harimo ibitanda 1,190 kuko zo dufise ama hôpitaux communaux 119 nkuko amakomine iyo mu gihugu cacu angana. Hazoba harimo n'ibindi bikoresho bijanye no gupima umugera wa coronavirus n'imiti yo kuvura. Mu bibazo abakenguza amateka bashikirije umushikiranganje Sylvie Nzeyimana harimo kumenya ko atangaruka mbi ziribonekeza ku bamaze gutegwa izo ncanco nuko amakomine yoba afise umuyaga nkuba ukwiye kugira ngo ashobore kubika neza izo ncanco. Naho nyene umushikiranganje yarahaye umuco abakenguza amateka. Umushikiranganje Sylvie Nzeyimana amaze gutanga ishu ku bibazo byose bamubajije, abakenguza amateka baciye bemeza bose iyo nteguro y'ibwirizwa.